intwari kazi zaratashe ndashimira mama ndazi ko tuzongera kubonana one day ariko ibyo byose wibuke yuko nari mfise umuvyeyi ibyo byose nawe wibuke ko nari mfise umuvyeyi hari ikintu nza nibuka nkumva ndababaye cyane nigeze njya ibintu natoye mu isashi sangana amavyi niba wiyangaje kuvyara za wiyangazana na suite yabyo kuko nyuma niho navuze ati none ko mubuje navukiye iki ariko nyuma niho nagiye gutahura icyatumye mvuka turabaramukije bakunzi bacu mudukurikirana muri mu mihingo itandukanye haba hirya y'amazi canke bari hagati mu gihugu turabahaye mwiriwe canke mwaramutse nta handi musanga ibiganiro vyiza atari kuri Akamo TV nkuko musanzwe mubimenyereye kuri microphone ni Ntigira Inzigo Pozera twa turi kumwe n'umu invité spécial aratesa nkuko kontu rero agatwengo karamweguye aranezerewe no kuba ari imbere yacu turakwakiriye umutumire wacu ngo bari munsi y'amazi n'abari hejuru y'amazi turabakiriye n'abari hagati naho murakoze cyane kunyakira urakoze gushima kubatabazi amazina yanyu ninde amazina yanje nitwa Umuhigwe Harerimana Jean Bosco ayo mazina kumenga ari bizarre cyane vraiment amazina ari bizarre bango ari bizarre ukuntu kubera ko bivana naho yavuye n'icyatumye bayanyita turabigaruka ko ntaco ego urakoze cyane kandi turaguhaye karibu kandi kuri Akamo TV kandi n'ijya mbere nkoreye kuri no televiziyo ibaze vraiment nco gituma twavuze umu invité spécial turaguhaye karibu no hanyuma abakurikiye Akamo TV Akamo TV turabahaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muri cyane mbega Bosco ko batamuzi n'umuntu ki Bosco n'umuntu w'umuhungu naye ntumana ko ari umuntu w'umuhungu nyene turabona ko ari umuhungu nese nambaye tutanga nimero none oya barafasha basireka okay n'umuntu w'umuhungu n'umusore ego kuko abahungu bose s'abasore abahungu bose s'abasore yeah okay iyo nindi ntuze tuzogaruka ko hanyuma ego watubwiye ko witwa Umuhigwe na Harerimana ayo mazina rimwe n'irirundi irindi n'irinyarwanda bivuze ko hariho rimwe nitiwe mu Rwanda n'irindi nitiwe mu Burundi mama yagiye mu Burundi yagiye mu Rwanda amfise inda amvyarirayo umva papa ntibari kumwe bica biba ngombwa ko anyita izina anyita Muhigwe Jean Bosco igihe kiragera urumva ko hari ibintu nsimbye igihe kiragera aragaruka mu Burundi papa ahita aja kunyandikisha Harerimana bitewe na situation yari hari okay Jean Bosco ni umuhungu agira kanga ni umusore agira gatanu mu bana batanu nyene abahungu batatu n'abakobwa babiri ego urakoze Jean Bosco mu Kirundi bavuga ngo ni Siguyiheneye ngo ngwiki Siguyiheneye okay umuhererezi okay urakoze Jean Bosco arafise abavyeyi bose Jean Bosco afise umuvyeyi umwe ntafise abavyeyi bose kandi nawe ntibabana donc kuri jewe abayeho nk'utabayeho kubera iki kubera ko buri mwana wese arakeneye affection y'umuvyeyi nanje ntayo nigeze ndonka bisigura yuko nkonsidera nk'udahari kubera ko affection no kuvuga n'indero mbonana niyo nihaye kandi ndatese urumva nariretse Jean Bosco n'umuntu ki guhera mu bwana bwiwe woshobora kutubwira ubuzima bwawe Jean Bosco ni umuhungu icyambere yakuze mu buzima butari bwiza ariko yakuze afise ubwenge iyo mbandanye Jean Bosco n'umuhungu yakuze mu buzima novuga bugoranye ariko Imana iramurinda
Jean Bosco n'umuhungu yakuze mu buzima bushaririye. Abibona no kuri kamera yo kumba naviriye. Yeah. Yakuze mu buzima bugoye bwo kwirera, bwo kwipapa, bwo kwimama. Yeah. Wavuze ko yakuze mu buzima bugoye, ubwo buzima n'ubwawe ushobora kubutubwira mu majambo make dukeneye utubwire ubuzima bwawe. Reka mbisambure rero ndabasasira inzobe je ndabivugiye rimwe jewe. Yo ntimubone ntwengawe nuko ntibyari byoroshe, byari bikwiye ariko Bobo numuhungu yakuze yavutse nk'abandi bose, yavukiye 9 mezi 9 ariko navukiye mu gihugu cy'u Rwanda tuza kuza i Burundi tuje kwa papa. Urumva ko mfise abo tuvukana bari imbere yanje. Hama no kuvuga ndagukubita. Hama no kuvuga ubuzima bwanje novuga yuko bwangoye kubera ko nari nkiri muto. Tugeze i Burundi mama ahise apfa. Numbaza umwaka none ibuka. Mama apfuye, papa arongora undi mugore. Arongoye undi mugore, urazi yuko burya hari umugani w'ikirundi uvuga ngo urugo ni babiri, urugo rucyo rurasambuka. Biba ngombwa yuko twebwe tubaho mu buzima bwo kwimenya. Nkaje urumva ko nari nkiri mutoya, urumva mama arapfuye. Harera Imana ryavuye yuko papa nyisi kinyendaro ntitwabigiyeko ndakivuga nyene bitubwire. Entre tagatoya ntaguciriyemwo, watubwiye ko wavuye mu Rwanda. Mbega abavyeyi bawe babana mu Rwanda bose, wavuye mu Rwanda kubera iki? Ni kubera mwaje mu Rwanda, mwaje i Burundi kubera iki? Abavyeyi banje ntabwo baba mu Rwanda bose. Mama niwe twabana mu Rwanda. Hama biba ngombwa yuko agaruka mu Burundi asanga umugabo. Asanze umugabo, urumva ko yagiye je watamfise yagarutse amfise. Yagiye amfise inda agaruka ndi umuntu. Ngerino dusanga ubuzima bwarahindutse nyene, urumva papa abica biba ngombwa yuko papa yanyisi kinyendaro no kuvuga urumva kubera ko nagiye ntahari agaruka ndahari. Yanyisi kinyendaro ariko Imana ishimwe ko nari mfise bakuru banje nkiyo nza kuba ndi umwana wa mbere. Mba nitwa ikinyendaro nyene. Watazi kinyendaro siguriki? Ikinyendaro ni umwana avuka abavyeyi biwe. Reka mvuge mu Kirundi umukobwa avyarira muhira. Cange umugore abyara atari kumwe n'umugabo. Nico kwita ikinyendaro ndibaza. Subi inyuma gatonya kuri rya zina ryawe Harera Imana, kubera iki yakwise Harera Imana kandi atakwemera? Nitwa Harera Imana kubera ko ryavuye kuki je mva mu Rwanda nitwa Muhigwe. Ariko ngeze mu Burundi bumva ko atanyemera. Ariko bakuru banje namba ari bakuru banje bamuhatiririje, namba ari famille yamuhatiririje ntavyo nzi. Zigenda wandikisha umwana kuko urumva mu Burundi je sinari nanditse. Ugati je reka nce mfe kucandikisha nyene Hazorera Imana, je sinzokirera ico. Cyane twarera Imana. Umva yuko je na papa no kuvuga jewe nawe urumva ko hari akantu katari keza. Reka mfe kucandikisha Hazorera Imana. Amaze kuva kunyandikisha ngira ngo mama niho yapfa. Woshobora kutubwira mu majambo yose guhera mama wawe akigushikana ino i Burundi, hama papa wawe akakwita ikinyendaro no kukwandikisha bikaba ikibazo, uko ubuzima bwabandanije? By the way ni kintu novuga ngo kimeze nkaho gikomeye kiza kuhava kingora kuvuga, ariko ndagerageza mpore sindiyo. Ego. Ubuzima bwo kuva mu Rwanda no kugera ino nabo kubwiye
maze kugera mu Burundi abavyeyi bamaze donc mama maze gupfa papa akagira karongora undi mugore urumva ko hari yindi famille twebwe twari famille imwe nkuko turi abana b'umugore n'umugabo runaka nama haza indi famille y'uwundi mugore n'uwo mugabo urumva ko tubaye famille zibiri ku mugabo umwe no kuvuga habayeho no kuvuga ubuzima burahindutse hagati yacu bakuru banje baragenda jewe urumva ko nayitwe kinyendaro ubuzima ntibiga jewe urumva ho ivyo byo kwiga urumva maze kwitwarira Imana simbize ko baharera Imana bose yo bamba barire bivana naho ryavuye ariko jewe kuri jewe nagiswe ritavuye hano heza kuko urumva ko papa deja ntiyagiye kunyandikisha ngo harera Imana ngo papa ngo Imana izofasha papa Imana hazora Imana nyene papa donc ntitwigeze duhuza no kuvuga rero ico gihe maze kuba muri ubwo buzima mama maze gupfa ubuzima burahinduka papa aranyirukana mba mwibarabara mama urumva ko yari umuvyeyi nari mfise wewe ashobora kuvuga ati mwana wanje reka ndakubwira ikintu ndibuka jewe ijambo ngo mwana wanje naribwiwe n'umuntu atari mama atari umuvyeyi wanje kandi kararyoha abantu b'abavyeyi baze bakavuga bakabwira abana babo kararyoha kubera ko biratuma ko umwana yirema n'ikindi kintu akumva ko hari hundi muntu ari proche nawe rero no kuvuga ubuzima je kuri je bwaragoranye cyane niho mama maze gupfa je nabayeho mu buzima bwo kwimenya ndimenya tu nubwo byari bigoranye ariko ndashima Imana ko yabicishije Bosco niyihe mpamvu papa wawe yatumye akwirukana impamvu papa yatumye anyirukana nibaza yuko ari kwa kundi nyene anyita ikinyendaro atankontorora mu bana biwe nibaza ko ari iyo jewe niyo nibaza mugabo sinzi cyari mu mutima wiwe amaze kukwirukana ubuzima bwabandanije gute amaze kunyirukana ubuzima ntago bworoshe kuko urumva ko nari nkiri muto ya wita neva imyaka 9-8 urumva umwana ntabwo abaramenya kwimenya nibaza ko ubuzima butabandanije neza kuri je kubera ko hariho byinshi naciye mbura nari ndabikeneye ati nk'ibiki affection y'umuvyeyi 2 nari nkeneye kuba nk'abandi bana nkaja ku ishuri nk'abandi bana nkataha mu rugo nk'abandi bana ariko jivyo ntabwo byabaye mba kwa papa mbega abo muvukana bobo bagumye mu rugo oyaye papa amaze kurongora undi nakubwiye amaze kurongora undi mugore ntabwo abo tuvukana kuri mama bagumye kwa papa kuko bo bari bakuze bamwe baja kurondera amafaranga imibereho nanje kuko sinari nakabido sinagashobora canja mwibarabara nye gute wavuye kwa papa wawe ugacuja mwibarabara kandi ufise bakuru bawe beki batakwakiriye bakuru banje nakubwiye ko deja bamwe ntibari mu gihugu hariho abari bavuye mu gihugu nk'umukuru wacu twese n'umukurikira bari bagiye mu Rwanda kubera ko mu Rwanda urumva ko twari dufise famille bari bagiyeyo urumva ko twari kumwe na batoya babiri nanje na gato cyane woshobora kutubwira ubuzima bwawe ko bwabandanije umaze kuva kwa papa wawe bwawe bwose ubuzima bwanje ntago bwabandanije neza ntabwo bwabandanije neza no kuvuga intwari kazi zaratashe ndashimira mama ndazi ko tuzongera kubonana one day mwijuru tuzongera kubonana ndamushimira kubera ko niwe muvyeyi ngira ngo burya mama w'umuntu niwe muvyeyi abamufise bamwubaye
ngira ngo niyo muntu yari guhava angirira pitiye yo ko anjana ku ishuri nk'abandi ngira iki nk'abandi ariko ntabwo byabaye ico gihe donc life irahinduka cyane numva iyo nabona abandi bana bavuga papa mama byantera ikibazo nanje nkumva why je kubera iki ntafise umuntu mfata ukuboko why kubera nakoze deja muri ico gihe sinari nzi byabaye ariko maze gukura menya ibyabaye ngira romor muri jewe catumye nkurira muri iyo famille donc nico gigi catumye nkurira muri iyo famille kubera ko ntakuze nk'abandi bana kuki ntakuze no kuvuga urumva ko arimo kakandi kuki ntakuze nkabo kuki nta Imana ishimwe ko nkiriho Imana ishimwe ko nkiriho gusa ndabishimira Imana impamvu nakubwiye ati ndashimira mama nuko mama wanje iyo myaka 8 twabanye urazi ko umwana afise imyaka 8 atanguye ho guca ubwenge narabona ko ari umuntu ushobora kugira ikibazo nk'umwana akibwira umuvyeyi ariko bimaze guhinduka ikibazo nakigira kikanguma muri jewe niho nakubwiye ati nkabona rero abandi bana bavuga mama papa nkumva ni ikibazo kuri jewe nibaza impamvu je ntafise mama impamvu ntafise umuvyeyi hama papa wanje Imana mubabarire impamvu mvuze ngo Imana imubabarire nuko nakijijwe namenye Imana icari ico impamvu ndamusabiye imbabazi nuko atakoze inshingano ku bana biwe nkuko ategezwe kuzikora abavyeyi bose baravyara ariko ntibazi suite y'abana ntibamenya suite y'abana no kuvuga ubuzima bwanje Imana yabufashe mu biganza jewe mfise abavyeyi bari kunyitaho umva papa wanje nubariho we ari umugabo gusa ntazi sinzi yari nawe ntazi yondi umva ni muri cya gihe nkiri muto yavuze ati mvira maze kuhava rero ndahava none umaze kuva kwa papa ukaja kumwibarabara byabandanije gute byagenze gute wacubaho gute abatari bake barazi ubuzima bwo mwibarabara ingene bumera ku mwana na cyane cyane ku mwana akiri muto ubuzima bwo mwibarabara n'ubuzima novuga bushaririye bubishe kutagira aho urara kutagira aho uryama kutagira buri kintu na kimwe ukiri umwana n'ubuzima bwa affecta umutima w'umwana buriya ntuzobone bari abana bo mwibarabara bari abana ugiye ukabaganiriza bafise ibikomere batewe n'icyatumye baja mwibarabara nanje byari ivyo nari mfise ibikomere gatonya mbega uko kurara mwibarabara utubwiye ni kuraraguza canke ni nkabajya abana tubona barara mwibarabara nyene nararaguza ko bukabwirirako nararaguza kwande se ko mu Burundi ntaho narinzi nibwo narangishika mu Burundi ntabwo navuga twari tuzinanye ngo navuga nja kurara kwa naka nyene kwari kurara ku muhanda tu si kurara ku muhanda si mayibobo yego hama vyagenze gute vyakurikiye gute vyagenze uko vyagenze ni birebire novuga yuko kurara ku muhanda ntivyanyoroheye kubera ko ndibuka ko kurara mu mibu kurara mu mbeho kurara mu ahantu hatameze neza no kuvuga mu mashimu kujya amavuko toye kwibarabara ari kintu nza nibuka nkumva ndababaye cyane nigeze njya ibintu natoye mu isashe sangana amabyi mpore ariko ibyo byose
ibyo byose wibuke yuko nawe mfise umuvyeyi, ibyo byose nawe wibuke ko nawe mfise umuvyeyi. Rero ngira impanura abantu baba badukurikiranye. Buriya niba wiyangaje kuvyara za wiyangazana na suite yabyo, kuko nyuma niho navuze ati none ko mubuje navukiye iki, ariko nyuma niho nagiye gutahura icyatumye mvuka. Gute icyatumye mvuka ni ko ari kugira ngo mbeho muri ubwo buzima, kwari kugira ngo nshikane umugambi w'Imana aho wari ushaka kugera. Narakuze, urabona ko nabaye umugabo, urambabarira mpore komeze kwihangana. Murabona ko ibintu bitoroshe kandi bibabaje cyane. Reka tugarukirize ngaha, tuzosubira ku yindi ikurikira.